ni ibintu 14 biranga umurongozi. Igitabo ca mbere ca Timoteyo 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi. Iri jambo ni ryo kwizera ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza ategerezwa kuba umugabo w'umugore umwe gusa. None Adamu Imana yamuremeye abagore babiri, ntiyamuremeye umwe. Ntiyavuze ko uzoheba so na nyoko ukagira umugore umwe mukaba umwe. Ni umuntu amenya kwigerera. Hajya bavuze ngo atagira umunoho wa vino, azi kwigerera. Umuntu w'ubwitonzi, umuntu yikwije ubupfasoni, umuntu akunda kwakira neza abashitsi, umuntu azi kwigisha, ngo ntabe imboregwa canke umusinzi. Imboregwa ntabisa bisana no kunywa inzoga. Abantu benshi ivyo barakofonda. Ngo umuntu ngo afise impuhwe, kandi nivyo ntiwoshobora kuba indongozi utagira impuhwe. Umuntu atagira amahane. None wa muri kurashwana mu rugo rwawe hama induru, ntukwiye kuba umurongozi, kuko udashoboye kuzana impore mu muryango. Hajya mu nzi wawe wozana impore mu gihugu gute? Umuntu ataganzwa n'umwina w'ivyisi, ngo vyose ni gwanje. Ubaye ministre ajejwe amatongo ntagura kuronka itongo ryanje. Ngo umuntu azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Bisigura yuko uri ndongozi banza umenye icuri. Naho uzoba utwara agasata witago ni gatoyi, umenye ko ari wewe ujejwe gukorera ivyo vyiza bene gihugu muri ako gasata. Ibi mwigirisha ubwoko ni gihe gisata gishobora wo kwimanyura badeje bakaba umuhutu n'umututsi n'umutwa. Igikomeye no guserukira abarundi bose, ukamenya ko uri umusuku wabo. Ivyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa nivyo vyagiye kwica igihugu, aho hashobora ko umuntu afise ingabirano yo kurongora neza, ngo kubera ngo ari ubwoko tuzanye kigaba, ico kigaba kikaca kiza kikonona vyose, ihanga rikahanyaririrwa. Kandi mu bisanzwe indongozi itagira ubwoko, itagira intara, ntigira n'umuryango. Ibi nivyo vyadusubije inyuma. Nitumenye ko umurongozi sumukenyezi, sumuhutu, sumututsi, sumutwa, sumugabo. Umurongozi n'umurongozi ajejwe gukorera abene gihugu. Muga ibi bavuga urumva rero atabaye umuhutu. None usanze abahutu bose atanumwe abishoboye bigaba ugapfa kumuzana. Ntabo mpora mubona ngira ministre atanameza ngaheza akabagiye. Kubera iki? Usanga avuga izi ntara zitegeza kuronka, ukarondera ubishoboye muri iyo ntara ukamubura. Mugabo kubera iyo ntara itegeza kuronka bagaca baguha ikigaba kigiye ngaho gicecica ibintu vyose. Ubwoko rero bumeze neza ko avyononye. Bajya muhora muca mukoma induru bakirukanwa hadaheze n'amezi agahe. Mamwanezere ko ari ubwoko. Mbega ko muvuga ubwoko, ni ryari ndabona umututsi agenda guha raporo abatutsi ati jewe rero narabaserukiye ndiko ndabaserukira neza ari kimenyamenya ngiyireze rita. Birabaho. Ivyo vyose ndibuka Musenyeri yarakiri president wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twoguma tubiharura. Induru zavuze. Mugabo sindigera mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira. None kubera iki wemeza ngo araguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose? Aserukira wowe cyaserukira abarundi bose. Ibi vyose nivyo biriko birarutera ubujuju, nivyo bituma igihugu kidatera imbere, kuko competence umenga twarayihevye duca tuja mu by'ubwoko gusa.